Guys, tubahaye ikaze kunyigishigira gatatu. Mu gihe wowe utabonye izindi nyigisho ushobora kuziraba ku mbuga zitandukanye za IgaNews, IgaNews. So, ube tugoma turabire hamwe. Ushobora kuvuga ati je ntafise ubumenyi ariko sinumva ntashaka kubutanga, numva meze ukundi kuntu canke ishaka kwagura kandi akarere. Hariho gutanga ubumenyi, hariho no kugira ante no kuvuga ati shaka no kwagura karere shaka kuko iyi business y'ubumenyi ni business dahomba kubera iki ushobora gutanga kudandaza n'ibintu bita digital products ibintu utabona nivyo tukaba turabira hamwe mu kigana cuno munsi ni inyigisho igira gatatu aho tukaba turabire hamwe selling digital products ni produit ukora rimwe ukayidandaza kenshi uteguye inyigisho ukazidandaza online ntizihera ugumuze abantu bashasha ukoze ikintu bita templates okay ukoze PDF okay ukoze mockup hari inzira nyinshi ushobora gutangwa gukora ikintu bita digital products utibigenda guterera hari ama platforms ushobora gutangura kudandaza ko izo products ziwawe nakubwiye mu gihe ufise ubumenyi hari inzira nyinshi yo kubudandaza mu business y'ubumenyi tugomba tukwereke uburyo ushobora gufata ubumenyi bwawe ukawo packaging ukabushira muri package ukashutanga kubudandaza nka produit tukagusa kuja kuri Fiverr, Upwork, LinkedIn ugatangwa gutanga ama services cyangwa ugakora ibintu bya virtual assistant ibintu byinshi ahubwo nubwo mu gihe ushobora ku packaging ukabushira muri packet ikaba nka products ugatangura kubudandaza nka product kandi iyo package tuvuge iyo produit ifise idandaza cyo nyinshi nico ciza cha internet. Okay? Tuvuge ufise ubumenyi uciwushya muri PDF. Okay? Nini PDF ushobora abantu benshi ukayidandaza ico nyinshi iyo ishobora gucika product. Avuga ati jewe nateguye igitabo nshaka kugidandaza ntagisohoye ahubwo kikaba PDF. Ico gitabo gishobora gucika product. Okay, gishobora gucika product. Ushobora no kukidandaza kuri Facebook Marketplace nkaronka abaguzi kuko hari mu nyinshi zo kudandaza ebook. Okay? Ushobora kuvuga ati ndafise skills ndafise ubumenyi mu kintu kanaka kandi ubumenyi ni abantu benshi babuzi babukeneye babukeneye babwifuza mu gihe watahuye branding na marketing mu gihe watahuye business y'ubumenyi kwikora ushobora gutegura inyigisho ukazikora rimwe hama ukazitandaza ku bantu benshi ni gutahura branding na marketing. Okay? Ebook twayivuze nice kimwe na PDF ni ikintu wateguye washize mu gitabo kukidandaza kenshi. Templates ni mu gihe ubuzi nka design gukora ama design. Okay? Gutunganya ama plans kubuzi gucapa kubuzi design kanaka kubuzi ibintu bijanye n'ibintu by'ama templates. Okay? Ushobora kubikora nka templates ugatanga kwidandaza ku bantu benshi ugikora rimwe ugaciga abaguzi ukidandaza ku bantu benshi kandi wagikoze rimwe ushobora gutangura kwinjiza amafaranga ujyana kuko umva warakoze ugikora nka template hama abantu bagitirishaje bakayikoresha mu business yabo harimo nyinshi ushobora kuvuga ati hafi ya ndisi mbona abantu bashobora kugura ikintu kuri internet. Guys, mu gihe wimvira ko ikintu ukidandaza muri quartier urimo gusa sinumva ko uri muri 2025 ushobora kudandaza hirya no hino kwisi ushobora kuvuga ati none bigenda gute nzoronka abaguzi gute usanga uri gukoresha Facebook y'umunyamerika none nta muntu yashobora gukoresha product yawe kandi ari muri Amerika birakunda tuzaza kukwereka ama platforms ushobora gutanga gukoresha ku buntu atamahero barinze kugusaba icyo ukora ugenda kwizo platform ugakora ko konti utangura gushira ko ama products yawe hama nk'umuntu akora kuri internet urazi yuko utazoronka amahera mu ntoki tugiza kubuzi utahura uvuga ati ko rero ntango gukora kuri internet nigiza ko office konti $1 ku buryo nyimba ngiye gukora ko konti nko kuri Seller ni platform Seller ifasha abantu bakora ama digital products nayavuze ni menshi gukora mockup ushobora gukora templates ushobora kwandika igitabo ushobora guteguza inyigisho ushobora gukora ibintu bitandukanye ukabidandaza online nk'iyi Seller ushobora kuja muri Google ukandikamo Seller cyangwa Gumroad
canke nyinshi, hari nyinshi, ugakora ko konti ugashirako ama produit yawe, digital products nko naje kuzivuga, hama ugatangura kwinjiza amafaranga kwizi platforms. Izi platform tuvuge ikintu wakoze PD, wanditse igitabo canke wateguye inyigisho canke wagize template canke wagize mockup canke wagize ikintu gitandukanye gishobora kudandazwa mu buryo buri digital. Okay, tuvuge wacogisha nko ku madolari 5. Okay, $5. Umuntu akiguza aciye ku rubuga rwa sera ko kagwibuke wakoze ko konte nta mahera wabahaye. Tuvuge umuntu akiguze $5, wewe uza gutwara amadolari 3, baca batwara pourcentage kwa ya mahera 5, batwara amahera 2 ugatwara 3. None homvyike we barubatse platform bayishiraho, wowe ugiye ugakora ko konte utange kudandaza. Kandi wibuke umuntu aguze PDF cyangwa aguze ikintu gitandukanye, ibintu bitandukanye kuri urubuga rwa nkica kivako, ushobora kudandaza product imwe ku bantu benshi. Okay, tureki ushobora kuja kuri Etsy omenga n'urubuga rw'abanyamerika gusa, mugabo ndashobora kugwa gisesinga ndiga mu Burundi. Ni gute nane ntogera nkakora ko konte kuri Etsy atanga kudandaza ama templates? Ushobora kuvuga ati template ndozikora gute? Guys, ubuzi platform itwa Canva. Ushobora kuja kuri Canva, ni platform ushobora gukora kwa design atandukanye, idasaba kuba umuhinga cyane. Tureke za Photoshop canke za Illustrator. Canva ugakora kwa template utanga kudandaza kuri Etsy. Kuri Etsy ukora ko konte bisa, nta Facebook utunze cyangwa na YouTube urabako, ukora ko konte bisanzwe ugatanga kudandaza ama templates kuri Etsy. Ushobora gutanga kuri za mafaranga $1, ushobora guhera kuri market ko abari ugitangura. Hama iyi platform igenda itwara ama pourcentage, ugatwara nka 3 bivana n'ivyo wowe watunganije. Tuvuga ati jibe nzo bidandaza kwaya utangwa kwiza amafaranga ujyanye mu gihe utanga wataho ikintu bita digital products. Turekeza Etsy, ushobora gutanga kudandaza digital products kuri Facebook marketplace, okay, Instagram store, canka ja kuri shop ya TikTok. Okay, hari inzira nyinshi zo kumonetiza. Ushobora no gutanga kudandaza kuri WhatsApp. Okay, WhatsApp bisabiki nuko ufise aba follower canka abantu baba batahura ivyo uri kurigisha canka ivyo uri kuradandaza, ugatanga kudandaza ibintu umuyaga. Yari nyigisha gira gatatu ko turabira hamwe ibintu bita selling digital products. Ama digital products navuze ni ibintu udakora ko, ni ibintu bibera muri internet hamuka bidandaza ugatanga gutera imbere. Iyi ni nyigisho y'ubumenyi, business y'ubumenyi, ushobora kudandaza tanga gukora amafaranga kuri internet. Tubashimiye. Muri bibihe turimo Aiga yagaho n'ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icubaza twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe. IgaNews gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.